Turabahaye ikaze mu kiganiro umutekano, ikiganiro mutegurirwa n'igisata cyo kumenyesha amakuru mu bushikiranganje bw'intwara hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano. Babyitwayemo neza kandi basohotse bafise ingufu n'ukomezi. Bano bajedese umubona murabona ko ngene bahagarara baraza bakaze neza, turagenda neza, bagakuruka neza atahorane nimwe. VIP baragiye kumurekipera. Mu kiganiro cacu c'uyu munsi tuza kurabira hamwe ibijanye n'isozerwa ry'inyigisho zamaze amezi 6 zikaba zaronkejwe imikangara n'imiyabaga y'abaporisi bangana n'102, bakaba bari bagizwe n'imisore 92 n'abigeme 10. Izo nyigisho zikaba zari zatunganijwe n'ikambi gapi ijejwe gucungera inzego mu ntumbero yo kubarosa ubuhinga n'ubumenyi ku bijanye no gucungera inzego nkuru z'igihugu. Ibirori vy'uwo munsi bikaba byatangujwe n'ikarashishi hamwe no kwerekana ubuhinga n'ubumenyi baronkejwe. Aba rero n'indege iriko irakoroka abajedesebo bijya abandi bakoresha akabo bakoroka uko nyene, nta mutaka bakoresha abajedesebo muri gapi, bakoroka uko nyene kirewo kandi bakoroka bashika bahanze badunda. Uyo unabageze weze hajaye muri bariya mwabaye byinshi abazo bitega ntibambaze aje rero aya harimo umuntu afise grenade ayaza gutabaza ko bayiteye urabo barayisama bakaje yisubiza reka ariko ngoja uko tumeze nisirije mwanya ninya anaho uwo turi kumwe mukamurashe bakamurekipera hanyuma bakivura basi wundi yagira arakizaje Inyigisho barose sizo gusa, barigishijwe kandi n'ubuhinga bw'ukuntu boshobora kubohoza uwo baba bacungereye mu gihe yanyurujwe n'inkozi z'ikibi, kandi barerekanye n'ubuhinga boshobora gukoresha mu kwivuna umwasi mu gihe atakigwanisho bafise gicira umuriro. Bagiriye rimwe baramurashe neza wa muteroriste VIP baragiye kumurekipera hajaye byaje atat hayre steady. Yeah. Steady. Yeah.
Attaque! Imbugita. Imbugita dikora ku mujedese. Ahubwo abari yo wigemuriye kugira ngo bayigukosoze. Study! Arta! Dil! Come on! Vas-y, Amatakani! Yes, sir! Ready? Yes, sir! Ready? Yes, sir! Enemy! Attack! Yeah! Steady! Arta! Dil! Come on! Quatrième attaquant! Quatrième attaquant! Umupanga. Kumujedesi. Nibigunda. Nufata. Yes, sir! Enemy! Attack! Abajedesi rero bose bari bien formé ku buryo bazi ubwo buhinga muri ko murabona butoroshe murabona hera abantu zewe baragira formation bakava hera kugera zunguru ngipine ndabira encore Ivyo biheze haciye hakurikira umugirwa wo kuronsa impapuro z'umutsindo abo bari bahejeje gukurikirana izo nyigisho. Wakabiri yitwa Niyomwungere CAP Niyomwungere Samson afise amanota 75 n'ibice 22 kwijana nk'uko. Urongoye ikambi ya Gapi General de Brigade Muyenge Alexandre aratubwira ihangiro ryatumye batunganya izo nyigisho. Nkuko mwabibonye nivyo duheje gushikiriza impapuro z'umutsindo imikangara imisore n'inkumi ishika kwijana na babiri. Novuga rero ati ihangiro no kugira ngo bashobore kurangura imirimo ku buhinga bazi kuvyo bize kuvyo banonosoye. No kuvuga gucungera inzego z'igihugu. No kuvuga yuko izi nyigisho ni inyigisho zidasanzwe kuko ndizironka abapolisi bose bagize igipolisi c'igihugu. Bisigura rero yuko iyo bavuye muco twita mu gifaransa ama centre d'instruction twebwe ubugenduzi bukuru bw'igipolisi buradushikiriza abasohotse mu ayo centre d'instruction. Ico dukora twebwe tubaha izindi nyigisho rero ziyongera kuzo bakuye mu maseyi. No kuvuga izo nyigisho rero tubaha nizijanye cyane no gucungera inzego z'igihugu
kuko urumva ntushobora kuva muri seyi ngo uce ugenda gucungera inzego atavyo wize. Twebwe rero ico tubaha nizo nyigisho zitandukanye nizo bahora bagira kugira ngo rero bashobore kuja kwiyo mirimo bazi ico bagiye gukora. Agira ko atekerera impanuro abo bari bahejeje kuronswa izo nyigisho ko mu kurangura imirimo yabo ya minsi yose bo kwamana ntaryo bisunga ivyo baronse. Mbere impanuro no gukwirikiza ivyo bize kuko kwayo meza ngahe bari bamaze biga barize bikwiye. Rero no kugira ngo babikwirikize ntibagende gukora ibitandukanye n'ivyo bize, ariko cyane cyane baje gukora bisunze amategeko y'igihugu, amategeko y'igipolisi cacu c'u Burundi. Muri ico gihe ku bumenyi bafise bagiye bakwirikiza n'amategeko vyose usanga bigenze neza atangorane na zimwe. Ibirori vyo gusozera inyigisho bikaba vyari vyatewe iteka n'uwaserukiye umugenuzi mukuru w'igipolisi c'u Burundi, aho yagaragaje akanyamuneza yongera atekerera impanuro abo bari bahejeje kuronswa izo nyigisho. Ico gituma mfashe kano kanya ko kugira ngo banze nkeze iyo mikangara yatweretse ivyo yize. Mwabonye ko mwese ataragaseswa rumuri ivyo batweretse ngira ngo hamwe bose baba babizi vyoba ari intambwe ya mbere. Ngira ngo no mu isi yose twoba dushobora gupresenta igipolisi cacu kigagarara ko bose bakavuga ati turabonye abapolisi. Mwiyo ntumbero rero ndashaka kubakeza cyane, ndabashimira kubwitange bagize ku ngoga n'ubwira berekanye, cyane cyane discipline babigiranye, kuko kumva ko batanguye ariko bahejeje atanumwe avuyemwo birakwiye gushimirwa n'iteka rikomeye kuri bo bwa mbere no gipolisi muri rusange. Impanuro nagenda batekere basore nkumi umwe wese rugero, ariko murabonye aho mwatangura uko mwari mumeze naha muhejeje uko mumeze, niteka kuri mwebwe, niteka ku gihugu. Hamwe n'ivyo rero iryo teka ntitirondera mu kugenda ngo twarabigize cyangwa twarabishoboye. Hariho kubishobora kuko uba uri kuca amanota, hakaba no kubishobora kuko ubigendera mu kazi kawe ka misi yose. Aha rero ntimuce musiya bwose nka yavyara muci wanje ndahejeje wasigaye aho mwunge, ahubwo ubu rero niho urugendo rutanguye. Urwo rugendo nago surundi no kuzokoresha ivyo mwize mu gukingira abo mujejwe, kandi abo mujejwe noneho murazi yuko mu byo tujejwe mu kazi ka misi yose no gukingira abantu n'ivyaha. Ivyo rero murumva ko biri mu vyo mujejwe. Mu kubijejwe hose ukundi muribuka discipline nico kintu niwo mushinge umuntu wese ajeje umutekano ahari hose. Iyo discipline rero muyishimikije ubumenyi twabonye mwerekanye nta nkeka aho muzoca hose bazoca bavuga bati ujya mu polisi yarize, yarigishijwe kandi yaramenye. Ubumenyi rero mwaronse nibwo dushaka yuko tuzobonera mu bikorwa. Genda mube abaprofessionnel nabo sindabigaruka ko barabigishije bihagije. Mwibuke aho mukoresha ingufu, mwibuke ko ingufu arizo za nyuma zikora ubwa nyuma hatanguye kuraba uburyo bwose bushoboka hama gukingira abantu, naho nyene mumenye ingene muzobikoresha. Colonel de Police Hakizimana Alexis yari arongoye uwo mugwi wa 14 w'inyigisho, yaragaragaje umunezero yari afise kuri uwo munsi. Jewe nka komanda atwara 14e session de formation des gardes du corps, jenda nezewe cyane kubona imikangara n'imiyabaga imaze ino misi muri formation bashoboye kurangiza neza, kandi bakaba mbere banabitoye bose
kandi akaba ata incident nimwe yoba yarabaye muri au cours de cette formation. Muti mbega none izo nyigisho zo gutanga ubumenyi ku bijanye no gucungera inzego zoba zatanguye ryari? Inyigisho zo gutanga ubumenyi ku bikangara n'imiyabaga bijanye no gucungera inzego z'igihugu zatanguye kuva igipolisi c'u Burundi kihabaye, ni kuvuga mu mwaka wa 2005. Inyuma yaho hari hamaze gucangwa igisirikare n'igipolisi gishasha gihurikiyemwo bose. Niho haciye atangura rero inyigisho zo kuza barakarihiza ubumenyi n'ubuhinga mu bijanye no gucungera inzego z'igihugu kubo mu ikambi ya Gapi, ico gihe yitwa API. Bamwe bagira ama formation mu bihugu bitandukanye hanze y'igihugu ndetse no ngaha hagati mu gihugu. Ubu rero tukaba haciye haba rero no guhitunganya abagize formation hanze y'igihugu n'abagize formation hano hagati mu gihugu, niho hajaho gutanguza rero ino formation hano mu kambi ya Gapi. Baraheza begeranya ubumenyi butandukanye bw'abize mu bihugu bitandukanye babushira hamwe, tuja dutanguraza rero session rero nyezina, ama session nyezina ubu tukaba tugeze ku mugwi wa 14 ari mubona ngaha basohose uno munsi, kandi murabona yuko babishoboye, berekanye ubuhinga budasanzwe mu bumenyi berekanye, kandi biragaragara neza kuko birafise aho biva, kuko bigishijwe n'abafise ubumenyi komeye babinonosoye kuva kera kandi bafitiyemwo experience idasanzwe. Agira ko atumenyesha n'akamaro k'izo nyigisho haba ku gihugu canke no kubazironkejwe. Murazi ikintu bita inzego z'igihugu ni harahara mu ruganda ntibacura. Iyi nzego zihungabanye abene gihugu n'igihugu cyose kirahungabana. Rero ni inyigisho zibaha ubumenyi n'ubuhinga kugira ngo baze bashobore gukingira neza inzego z'igihugu, bakingire neza n'ibibanza nkoramutima. Akamaro rero zizobagirira zikabagirira nuko aho baba bari hose inzego z'igihugu nabo bacungereye baheza bakarema ati turafise abantu baronse ubumenyi, turafise abantu baronse inyigisho, ndetse turanabishimirwa iyo tubonye abo bajejwe badushimira, baza gushimira commandement ya Gapi bavuga bati ndukure mwaduhaye baraciye ubwenge, barafise ubumenyi. Iyo habaye nk'ikibazo kanaka n'abantu bavyifatamwe neza ku buryo baheza bagakora neza, mbere bigashimwa mu bijanye n'ubwo buhinga gusha mu ngiro ubwo bumenyi baba barahawe bwo gukingira inzego z'igihugu n'ibanza nkoramutima vy'igihugu. Muri ino formation twovuga yuko atantambamye nyinshi twagize, kuko twari dufise abaformateri bakwiye kandi babifitiye ubumenyi. Hanyuma twararose kandi twari dufise kandi n'ibikoresho, twararose n'ibikoresho twasavye commandement. Mugabo twovuga yuko icyo twovuga yuko twokwita ko ari intambamyi nuko turacafise ikibazo kijanye n'ama équipement, kuvuga les matériels didactiques ziri adapté à l'échelle internationale kubajanye n'ama centre de formation de VIP, nkuko twama tubibona mu bindi bihugu mu mainite ajeje gucungera inzego. Haba hariho ama centre de formation kandi afise ama matériels didactiques, novuga nti la piste d'obstacle, tukavuga ama installation adapté. Rero nivyo twifuza yuko nko mu misi iri imbere abatujejwe bazoheza bakadufasha kugira ngo Gapi ibe doté d'un centre meze neza, ishobora guforma neza, ifise novuga des installations ziba zikwiye nkuko twama tubibona mu bindi bihugu tumaze kuja kukarisha mu ubwenge. Baba abarezi canke abaregwa bari baje kuronswa izo nyigisho, bose baremeza ko izo nyigisho zifise akamaro haba kuri abo bari baje kuzironswa canke ku gihugu cacu. Akamaro k'izi nyigisho tubaha muri akazi k'iwacu turakeneye abantu bari dynamique ferme. Ivyo navyo bihera kuri education physique. No kuvuga ibi vyigwa rero tubaha duhereye kuri iki cigwa ciwanje n'ibindi vyigwa bihabwa n'abandi bantu, nuko bibafasha gukora ico bazi.
kuzoja gukora ico bize kandi bazi. Mu vyigwa tubaha turacisha ko kuri bimwe bimwe bize mu maseyi. Murabona ko bava mu maseyi atandukanye bagahurira hamwe. Tugaragaza kubashira kuri niveau imwe kubijanye n'akazi ikambi ibi barondera ko muri kazoza. Akamaro kagiye kuhaba kajanye n'izi nyigisho hagiye kuba akamaro kanini cyane. Nuko zizodufasha mu bikorwa tugiye kubandanya byo gucungera inzego. Bituma tumenya ukuntu dutegerezwa kwigenza iyo turi ku kazi ka misi yose. Nukuvuga iyo ducungeye amabanga umuntu baba bamujejwe. Niko kamaro gaca kahaba no ku gihugu kubera ico gihugu arico kiba cajejwe amabanga uwo muntu tuba tugiye gucungera. Izi nyigisho zadufashije ikintu kinini aho byinshi twaje tutazi ariko tubimenyera mu izi nyigisho. Byaraduhaye akamaro kanini niyo bizoshika nkaja ahandi hantu ku yindi tere urundi rwaruka nzosanga rutashobojwe kuronka izi nyigisho nzorubarira kuntu bimeze aho kuba ariko rurahengama narubwire kuntu bigenda kuko izi nyigisho zamfashije ikintu kinini ari byo nazijemo atabyonze nabimenye ya izi nyigisho ikintu zigiye kumfasha na cyane cyane kuvyo twagiye turacamwo na cyane cyane kuvyerekeye formation yaratugoye ariko nubwo yatugoye twaragerageje turakora uko biri kose. Harimwe abagwara baragwazagwaza ntawo baterana hirya no hino ndetse biragenda neza. Ndanezerewe cyane kubona turose impapuro tumaze iminsi twirukira tugwiruka igihe kitari gito ariko turose bitugoye ariko turanezerewe cyane gose cyane twebwe akamaro tugirirwa na bino vyigwa twize ndazi ko ari bwishi cyane bumara tugirirwa nabwo biragiye gutuma cyane tumenya inzego ziri hejuru yacu zari zingene zingana no kuzibona. Impanuro twobatekerera sizindi nkuko nyakubahwa arongoye no kambi yacu ariwe yabaha icigwa riko cyo kuzirikana no gukunda igihugu cyacu. Impanuro no batekerera nuko umushinge wa byose kugira ngo ushobore gukingira inzego z'igihugu ukingire nibanza nkoramutima nuko ubukunda daboro igihugu c'amavukiro. Rero uzobabera umukanda wo kugira ngo bashobore mu ngiro ubumenyi baronse. Iyindi mpanuro no batekerera nuko ni ya discipline itugenga ize yamibaranga nizo heza gikabafasha gushika kure. Hanyuma nukuzokwama na ntaryo bari dynamique ku kazi, kuzokwama na ntaryo bari ponctuel, kuzokwama na ntaryo bakurikirana neza ivyo bajejwe na cyane aho bazoba bari bakurikirane neza umutekano wabo bazoba bajejwe kuko niyo mission bafise nico gikorwa bafise. Ntibaze bigere bahungabana hanyuma ngo baheze bahendwe n'abana bariya bamenye yuko bazogumya ibanga kuko ibanga niyo novuga nti nico gikuru giheza kigashikana kuco uba wariyemeje hanyuma bikaza bikagenda neza. Barwanira Uburundi nabuzukuruza barwanira Uburundi niteka ry'igihugu mukuja ku rugamba bafata ingendo ndende mukuja mu rugamba bafata ingendo ndende bikoreye ibisamba byuzuye ibifungurwa bikoreye ibisamba byuzuye